of Jesus Joshua Yego. Cyambere ndamushimiye kuba yariyumvira icyumviro nkakijya agakoranya abaririmbyi bo mashengero atandukanye sisike arabizi kabahungu biwe amahera turayakeneye na hometown baramubona so rero ikintu ndiko ndavuga bazi badushigikire izorera ko tutabamaramaza kubera ko muzamuriko muradushigikira uvuga n'ubugena uragakeneye bajya batsindiye 2 miliyoni 2 n'amahera ariko hari imodoka ya miliyoni iduke cyane n'amahera Mr. Shine yibonye ngo ya perform nzobonye no bwiwe sinigeze mbona abandi 13 ngene bapa ino tokaga kwanza wow jena na Nundi musi udasanzwe nandi mahigwe Imana isubye kuturonsa mu bwami bwa Rox TV uno musi tubazaniye umuririmbiraman uko bavuga yo tuzanye umuririmbyi wa gospel Shine yo karibu sana asante sana ndabaramukije abakunzi ba Rox TV ndabaramukije abakunzi ba Mr. Shine muri rusange Shine n'umuririmbyi aririmba gospel yo indirimbo zihimbaza Imana Shine karibu tena yo ndajoye cyane kuba munyakiriye mu bwami bwa Rox TV so numuneze budasanzwe kanijya mbere nje muri Rox TV man yo sinzi ariko ngano gahe hariganye n'umuntu aba yisanga umenga urahaca mugabo ni wari bwaje kuri micro ya Rox TV turakwakiriye cyane muri Rox TV akapera iyo niwe tugiza ndatangaza n'icyubahiro cyawe ndatangaza ukwira kwawe ntarengerwa n'igizu kura wow Shine namumenye muri ayita gute Vyuzuye award ari mu bantu 14 bahiganye mu Vyuzuye award Shine nimba atari banga babaye bakanga je nibaza kare waruri ariko je nabaye Wambere kamera abantu bose dukoresha bazatubwira ngo babaye Wambere ariko Wambere twarababonye okay bajya babaye Wambere batowe na Jiriso nibaza ko nanje naritoye gasafu yatubye ati jewe bamenye ko ndi Wambere nawe ati nawe Wambere cyendo Wambere ese twakwemera mbe tukahakana nabyo tuvuze misanze ya competition ya wari umuryango sigura ko mu wabonye bose nta numwe atarashoboye just twari tubizi ibyo ari nyine abantu batoro bashatse cyere sinshobora kuvuga ngo nta neje nabo bakangaye ino tokaga kwanza wow jena na umunani ibere ya jaboro narabonye ngene mwashoboye guperforminga kandi fama courage cyari bimeze neza ariko ego juza courage muri abarivyi bakazoza bejo muri ba Fortran bejo ba Shine yo muri kazoza wow apana iki Shine urazi impamvu Shine ni Shine nyene ni jewe wewe hari benshi bananiwe kubera ko baba company n'abanaka baza kwisanga rero barananiwe kubera ko naka yabonye agenze ngaha nawe hashita chavugana na vraiment aha nashitse kumbe Shine yateguriwe ibirenze ibyo Fortran yakoze so arari nk'ivyitegererezo byacu ariko ntidukeneye kumera nkabo kabisa kandi Fortran wo muri kahise nawe wo muri kazoza of course muhari muri je ndahuwa cyane amavuta yabo ndo ivyo bakoze kandi bari mu bantu batumye dukunda kuririmba bari mu bantu batumye dukunda gospel music so barakoze cyane ariko aho bagejeje bakora natwe ndibaza ko ntidushobora kwagera ubundi umuvyeyi mwiza ashobora kwishima iyo umwana abayeho ubuzima nk'ubwo yabayeho okay Shine ngero wamenye kufisa impano yo kuririmba sindahazi sinzigenda namenye ko mfite impano kabisa cause Johnny baza ko no munda ya mama nabana aramuvuruka wamuririmbira mu nda mama baza ko nawe munda kwa kubera ko jewe gidije na ciye ubwenge yaje umwana atangura guca ubwenge nisanga nkoranya abana turirimba
muririmba ntiwaciye muri Sunday school naraciye muri Sunday school mva nagiye muri Sunday school deja ndirimba kuko jewe nakuze ndi muri eglise ukijijwe je mama yambwiye ko nava kubere niruka imbere ngiye kugwanira microphone wow ava kuri microphone nkagaruka kubera bisigurike nari nkiri urupeti rutoyi cyane so je rero nibaza ko kumenya umunsi namenye ko afite ingabirano no wambeshe ahubwo je novuga ngo ndi wa muntu yavuganiye n'Imana mu nda kwa mama wiwe avuga ngo peti yangu wewe nagutoranije kuva kera ukirusora mu nda kwa mama wawe wow gute wahisemo kuririmba gospel kubera ko ariwe nabonye nyene ari ryoshe kazi impamvu ndakunda kukivuga uramutse umuntu ashobora kuririmbira Karita ejo ukazosanga aririmbiye Sofia wow ariko JS azomara mu kitajya katazigera mu kitajya nabwiye umuntu ujya ati Yesu JS gute no mureka ariwe yatangiye kunyisemba Yesu nari ndamutse ariko niwe yaje kumfira Yesu yarakwisembe of course wow niwe yandondeye ntamutse none uwo muntu gashaho yahevye icyubahiro cyiwe cyose akaza kubindira agapeti nkaje urukundo rwiwe rukamutera kumva yo ucungura umuntu nkaje uwo muntu no canda mu ibanga candirimbira ndore bazwa no jaye wow usawoje aya ntito agira isama kwemba gospel ko numvise ko mu boss wanje no atazomemukira Yesu Kristo niwe azokwama nkunda no mugihe nakoze amanyanga aguma nganiriza aguma mbwira peti yangu ukanda cyaho keneye neka kudekora yes of course so shani wavukiye mu muryango ukijijwe abashone benshi iyo bavukiye mu muryango ukijijwe bacika ibirara okay je suis sûr que na Narabaye kirara nayanje nini cyane sha ubuzima bwawe bwo mwisi bwawe bumeze gute ine kidagiye bwarateza none ko wabuye ukagenda impamvu nabuhevye nico nyene navuze natahuye amajambo y'uno mugabo Yesu Kristo ndatahura ko ibintu byose ndiko ndirukira ibintu bishobora kuzohera n'ibintu bizoherera mu kumaramara ariko uwo mugabo ninabandanye ndamukwirikira avuga ngo imira ko adatara amazu menshi ibaze no muntu yamaze kunyubakira inzu ibaze uwo muntu ni too much rero jewe narabayeho papa wanje akijijwe mama senga mugabo nticabugije ko nja mu nzoga nk'abandi nicabugije ko nwitabi nk'abandi n'urumogi bagaciye ko nyene n'ubu ari abambwira je ko n'urumogi undavye amaso ubona gute usana atabikwe rero jimpamvu nabikoresheje nuko nakubonye nakubona umuntu wadafreka yo natabi no nyaza ko Kristo wawe nyene arasho bamwe yarashobora kumboreza ijoro ryose nkarara ndihoye ukarabira yo ariko vraiment narabayeho ubuzima bw'icyaha nyene ngo bavuga ngo naributse inyuma y'abadada asindarongora bisigura ngo ndashobora kuba nkimurondera so ariko narabayeho nyene ubuzima bw'icyaha mu nyuma ndahura no mugabo Yesu Kristo arampindura so nisanga nari naratakaye kuko kare je naratinya guhagarara mu bantu ntano y'urumogi mugu no musimagarara imbere y'isinzi kandi ukarira ibisinzi nkabibonye muri sera majya warabonye harakano nari nanyo gusa kijya gihe man je ndashaka kumenya numva gute mu gihe waburi uri kwiganwa mu bantu 14 mwatangwe muri abantu barenga icana jambere je reka ndagutera inkuru yamunsi neza kana ntabwo wanari mfise kubera ko biragoye kwiyumvisha ko deja washoboye kurengana mu bantu barenga ijana ugashika mu bantu 14 ujya munsi je naje mbwira abantu je igihambaye nkeneye sajya amafaranga ariko cyenda za gutanga umunezero ku muntu wese azobahari twararyoye mwaratugereje narabivuze nta wa mbere nta wa nyuma vuma yarari uza gutanga umunezero ndetse wabonye je no mukuza kuri stage yarabonye na Jehan ari yiteze guya gutanga umunezero ariko ari ikintu kimwe nabonye bijya bintu je nabonye menga vyarimo akarengane ntawe ubona gute akarenganya kahe kehehe no uwatose yarakwiye gutoba sindabizi kuko jewe murabizi je nari nyuma je performance yanje nabonye performance nabonye niyo wanje isiguri ki je nabikoze neza oya no mugero mwe nari muri haji ndani muge mukugiye kujija mukavuga okay twebwe turabona vraiment vyari kugenda kuno mugabo je kubera ko nibonye je ndi jenyene ndashaka kuvuga nimba jewe nta bayi wa mbere isiguri jya wa mbere ya tessage je niko cyandabibona
yakoze byiza gusumba je na performance bari zabandi nabonye je nabonye bano bimana munyumviriza Mr Shine yibonye ngene ya performance nzebonye no bwiwe sinigeze mbona abandi 13 ngene bapa hano abashobora kureyajisa bakerekana agashavu imbere y'abantu bivanye n'ukuntu bari biteze ko ari baba mbere bikavana n'uburyo bakoresheje kubwawe wewe twese tuba twiteze kuba bambere kana ko umuntu wese ajya muri competition aba yumva nyene yo tsinda ariko habura na babiri hagatsinda umwe kandi isi imisi yose sama bigenda uko twebwe tubishaka oya rero nimba yaragize agashavu kubera ko yabonye ari kuba wa mbere ntawo menya na je usanga nashise mu iranda avuga bandenganije oya simvuze ibyo oya ni bo ariko je nizera ko uko byagenze kose turashimira Imana abakomezi bacu bumve ko twararyohewe ko byagenze niganwa ryateguwe na Prophet of Jesus Joshua kandi ukaba uri umwe mu baririmbyi bariko barahiganwa asanze asengera mu isengero giyo Sabbath Church mukaba mwari bangaye batatu mwari batatu basenga muri Sabbath Church ariko muri mwese hakabura n'umwe kwere mara maje baja sometimes narabikunze namwe narabikunze narabikunze kuba agashimwe katatashe mu rugo iwacu kubera ko hari ikintu ibaze ubu bariko barajije bariko baravuga amajambo atari umusabawuti yagatwaye ibaze yagatwaye umusabawuti ari guca bavuga ujya mutama yabiteguye nyine kugira bigaruke muhiriwe so kuba rero baragize pambanye zijya miliyoni zingahe zigatwara abandi bantu bo hanze amapaka byarandyoheye ariko ntitwamumara amaje umuvyeyi wacu ndabizi ko yarabibonye neza twakoze neza biye bintu bishobora kuba byari akantu kubera ko hari abantu bari baje bazanye impano bo mu ishingiro kanaka ntashimye kuvuga mu baririmbyi mu babaye abambere kandi umupasiteri wabo asharemera gutanga n'amahera y'itike y'indege mu bantu babiri bazojana na Joshua hanze y'igihugu Dubai eske bijya bintu nta shusho mbi canke ikindi kintu vyerekanye kuko baje bazanye amashugwe baza bagize iki baje no vugisha ukuri mon frère ari temvu kukuri hari musi muri gwana mbeshe okay abaririmbyi babaye bambere basengera mwasengera muri TGM niyo kwandi kwa King Diodone undi nawe ni bamwita Dior sinzi biza sengera mu bahise ugera kwa King Diodone abo kwa King Diodone bari hajya barabibonye baje bazanye impano baje bazanye amashugwe yo gukeza umuntu batazi kwa Rwanda eske bijya bintu n'akantu karimo reka ndakivuga uko usanze twese tubeshwaho no kwizera uko kwizera mwebwe mwese nta wundi yaragufise twagize ari kwa Diodone urazi none ikibazo kihari reka genda kivuga uko bazi naje ubizi gute katari ho wari yateguye akagano kiyaciye akanyegetse oya no bajya babizanye ku mugaragaro no jewe singi umuntu bajya babizanye ku mugaragaro hanyuma bakivuga uwa mbere ataravuga Christian Savio ataravuga uwa mbere baciye bakureka urana ari babiri bari batipe babiri baciye bakurayo amakado baja gufelicita umuhungu wabo kandi Diodone niwe yemeye gutanga itike y'indege wenyene mu bikorwa byose umuvugisho yari yarakoze ndibaza ko atakintu cyatari yari yarakozemo ega aramushigikira sometime mu bintu byinshi ariko hajya kantu vraiment cengirana n'abaririmbyi mwebwe mu cengirana yo kirikiranye nabi because jeje kandi akivuga uko nakibonye nibuka ko uwatanze amatike y'indege ari Jambo muri Holy Center nibuka niyo nawonse nico gutuma nakubwiye sinabikurikiranye neza cause cenduka kumenya ni Jean Paul yatanze tickets z'indege okay ari Jean Paul na Diodone bafitanye ubucuti ndabizi so reka rero kandi bisanzwe kandi ko barazana amakado nibaza ko bari bizeye yani mwari mwizeye reka ikibazo kirahonye icyo rero nakubwiye usanga nanje hariho nkomo yari agafise yumvise n'abaye wa mbere yari guca kerekana gute hajya bose bari baje bazanye utuganuke ariko murakijijwe bamuvugisha kwereke naho siko jereka simbe njyaje ego je ndazi ko hari umuntu yari yazanye famille yose ni modoka yiwe hariho utarasafuri yari yazanye bodyguard ni modoka yuzuye abantu hariho uwo bita Dabodi
yari yazanye imodoka irimo kira famille yabo yose urisiye ko umuntu atari none famille yabo yose gute kandi hatari huzuye ahubwo je babazanye gute kandi hatari huzuye ahubwo je ndani jendo ambura mutwenzana na cameraman babazanye gute kandi hatari huzuye cameraman twari kunywa arabizi ntihari huzuye je ndiko ndakubwira abantu abo bantu babazanye gute bagiye Olivier Nish yari yazanye mama wiwe Dabodi nukuri ibi ndiko ndakubwira nukuri je naravyiboneye jewe ndi je nyene ni no jewe ndi mu bantu bashitse kare no je ndi mu bantu bashitse hajya kare na Professor Joshua yashitse mu nyuma twe turi hajya hanze aho mwari abaririmbyi nashoye kwashikura bizi ariko mu bantu baje haza umuntu umwe gasafura ko yarazanye imodoka mu podcast byo ndabizi kuko nawe yaravyivugiye mu kiganiro na Dabodi yari yabazanye z'umuhatsi mugabo Dabodi ntiyari yazanye famille yose yari yazanye imodoka yuzuye nukuri kuko iyo bazana imodoka yuzuye mvuze imodoka yuzuye ashobora gusanga ari imodoka ipakira abane cyangwa batatu ayo si modoka agora kabido ushobora tika yazanye kabido kuko imodoka yuzuye yari kuzana nka yasi cyangwa ikiniki ariko bemajewe nukuri cyo nsaba umuvyeyi prophet of Jesus Joshua yego cyambere ndamushimiye kuba yariyumvira icyumviro nka kijya agakoranya abaririmbyi bo mu mashengero atandukanye sisi ke arabizi kabahungu biwe amahera turayakeneye kandi murashoboye muga gutegura ikintu nka kijya akumva ko egome ngoma ndagitegure ku gihugu cyose abantu bari mu gihugu kuko hari nabo mu Cibitoki ba Chance Rapper yo Chance Rapper kari kadem ko ya karabizi hari harimo abantu bo mu ntara zitandukanye harimo natwese aramukunda Chance Rapper rero yumve ko twarashimye kuba yariyumviye kuzana ikintu nk'iki mu gihugu agaserura impano zari zarazimiye Mr Shine ntiyaratangiye kuririmba uno munsi ariko uno munsi nicaye muri Lock TV kubera iki bambonye hajyana baravuga aka areka tugasunike basi yego rero kuba yaraduseruye Imana imuhezagire n'abandi ba pastor bumvireho bakore bino bintu ariko arakora cyane bazane n'ibindi byago yaranasabye n'amahera muterera abantu bangahe ibaze gospel muze tuyishigikira kandi hari abantu baranye amafaranga urazi naho kurezi ko ari gihe benshi bahora batujija twabonye video yawe uri kuririmba imiziki muri mariage none gashaho naronsa akazi ka mariage acansaba indirimbo y'umusanyi kanaka ureke kuyiririmba kandi uri mu kazi turabikora kubera iki kubera ko jeshi ba Starboy bemereye amafana Starboy mani mweza gift ifana zibiri ko bantu 14 yawo ni naka karatumiga kwiye gabwera muri kamwe Starboy bikamsana yazi Starboy ndamukunda cyane umwana wa mutama anyway umwana wa mutama uramubona so rero ikintu ndiko ndavuga bazi badushigikire zora ko tutabamara amaza kubera ko muzamuri ko muradushigikira nk'ubuje nagoma ndabwire kijya competition itarahera kajya kaduga uragakeneye bajya batsindiye utumiliyoni 2 n'amahera ariko hari imodoka y'imiliyoni iduke cyane n'amahera so iyo modoka rero barashobora kuba bariko baratera induru harakana niyo nayitwara nanje azocavuga iki Ndagahe kandi ubu rero kajya azotwara umwana wumuvugisha kandi ubu rero si byaje kuvuga ngo batangarira ngo igene ngo umuntu ya performance bro tutapambana ajazo ijya modoka izotwara umuntu azikode rero ko abantu badushigikira ijya modoka bariko baravuga hari modoka zibiri numvise hari modoka y'abaririmbyi ba kera ni modoka ya mwebwe abana umuvyari karaduza ijya modoka kugira ngo mushobore kwitahana bizogenda gute so ijya modoka twaratanguye deja tukomba dutangure studio kuja muri studio tukore indirimbo 14 donc umwe azokora indirimbo imwe acha bayiturihira audio video amadebye ukora iyo audio video donc n'urugendo rutari ruto izo ndirimbo zizoca zisohotse rero indirimbo izokundwa cyane kusumba izindi niyo izotwara kajya kaduga haracari n'ibibazo byinshi kuko tuvuze indirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi turaza kurabira kuki amakriteri nayahe niyo turindiriye rero niyasohoka uzoca mubimenyeshwa ibisigaye tuzokora maka kajya kaduga my god kaya kaduga gatane kuko izo umwe ifite
zora ndagwa lift guys sinzosubira gutonda ko abanje bavyumve munese karaba kino kiganiro muzoja mu modoka wenyene uzohora ubwira ucu ariyo sinye nzobereka ugize nzo camenya umuntu yarantoye kabisa shana yiteguye kwajya kaduga kuba agata shana ufite indirimbo zingahe ufite indirimbo zingahe amateka ndi sawa ubuntu Muriwe sine n'iyindi ya mariage nakoze stano na mama shapabiri ariyo n'indi twase nzovunika iri kuri channel ya studio ya Oni Fast Choge itwa Gap Records yeah uko ibintu byawe ibikorwa byawe ukeneye bikura so wandika Mr Shine Nish kuri YouTube ucusanga ko ibikorwa bya Mr Shine byose indirimbo zose mama shapa akora ama worship session akora tubisanga ko kuri Facebook ni Mr Shine Nish, TikTok Mr Shine Nish, IG Mr Shine Nish ose ni Mr Shine Nish manake nishimwe ibikorwa byanje bisanga ngaho kabisa mwibuke kuzamura kora subscribe bash ibaze umuntu ashobora kumbwira kankunda kambwira kankunda nabaragira subscribe bro cyari umugenzi wanje narifise twamana ata telefone ye chance anga narakora subscribe tureke kujyajyana nimba nkuko binyereke kandi umugenzi wawe cyane binyereke kora subscribe kuri channel yanje kora partage sangiza abagenzi bawe ifise ko video 13 sure si jere guys sura ngi none zo video 13 zikuye natangwe bya bintu byanyu yes mashup nakoze so muve ko Mr Shine nta kandi urafise abaviews nabonye uri kuri dewe.com ndafise abantu we ndafise abantu bashigikira n'ukuri kandi mubandanye mushigikira ndashimira umuryango wa Mr Shine Nish yavuze famille simvuze bajya bamvyaye oya mvuze bajya abantu bose bakurikirana ibikorwa byanje mubandanye mushigikira ikindi naco uri kurara wakino kiganiro ndakunda kubivuga urankunda nivyo warakoze subscribe kuri channel yanje nivyo ego warakoze kuri Facebook yanje nivyo na TikTok yanje warakoze sur nivyo none aba bantu nabo bampaye terrain Lox TV ko tubakorera kora subscribe kuri no channel agirira ama partage menshi ikino kiganiro kizegere kuri wumvise ko bahatswe kunteranya twazo ndayindiriye ndabe ibyo bazandika na Mr Shine nyinshi ngo yarize ngo kubera ko ngo bamwimye ngajya amahera yarayakwiriye bano bimana iki kiganiro mugishikane kuri mwumvirize umuco w'ivyabaye muri kijya kiganiro nubwo cyagumye biri mu bifurifuri so mukore subscribe kuri no channel mukore ama partage abantu bariko barashaka gushigikira zino mpano mubere kurukundo kugira ngo babihebe babandanye bakora ama TV acha kuri Canal Plus acha kuri Star Time acha kuri Azam TV acha n'ahantu hose babe ikinyamakuru gikomeye ibaza abantu bawe ko kicara mu kandi ukabutana AdSense ahubwo rero twavyibagira natuye umugisha amina haleluya mwana amina natozose kandi nini ngaro iko amina kuba ni Lox TV izogere kuri amina uri kurera bakina iganiro rero kora subscribe kora partage andika commentaire abana bene je kuvuga ngurumva ngo nakiravye wakiravye nivyo gira jam uvuge ati Shine ibi bintu wavuze ngo kutabisiguye neza nzoba ndiko ndakurikirana nzobona ntakwishura dukora ama partage menshi dukunda ivy'iwacu nukuri ibisigaye gospel mu yitege turahari kabisa niki cyosaba abagwiza tumwa n'aba diaspora kugira bashobore guteza imbere gospel ikirere kandi kivuga n'ijwi riciriye bugufi kubera ko umuntu avugana nabo ntavuga cyane murabizi turabubaha kandi murabizi ko tubakunda cyane abantu abagwiza tunga abantu muri hanze aba diaspora mushigikire zino mpano ziriko zirahaguruka za gospel music je nararyohewe iyo tubona ka message kanyu turavyishimira ariko mwumve ko gospel music ni indirimbo ziza kukuremesha ni indirimbo zifasha imitima y'abantu benshi so muze mudushigikire muzane imitahe yanyu je sindawona bajya ngaha mu Burundi hari management zingahe supporting gospel gusa nani
ibaze vraiment avera fise wema entertainment nigeze kuri managinga Rinoji no ni vyumbwira ni wiki dugire muze mudushigikire nimba we entertainment ala washida kiganiro si aruvera wenyene si divina light wenyene natwe turakeneye mudu supporting mudushigikire mugeze kuri ibikorwa byacu birashoboka ko gospel bakisuzugura kubera ko babona ibikorwa byacu bitariko biragera kure cyane birashoboka ko byanka ko bizera ko Imana ifise amafaranga yo gukora kubera ko babona babandi badakigishwa aribo bakidusupportinga none ni gute nabemeza ko Imana yanje ikomeye Imana yacu ikomeye mu gihe aribo babona kugira ivugwe aribo bashiramo amafaranga birakwiriye ko mutahura rero umenye ngo nimba ukijijwe ufise amafaranga yawe yazane hama gospel ikomere niyo yamara gukomera bizoroha ko bizera Imana yacu arabeza cyane ego nk'agasumi karugi rero muri Rox TV akajambo kanyu Rox TV ndashimiye uburongozi bwa Rox TV ndashimiye na Naomi yanyizeye akama kino kiganiro ndashimiye umuntu yumvira kino cyumviro cya Rox TV Imana imuhezagire cyane ndabizi ko byatanguriye mu cyumba cyamye cyangwa handi hantu ariko no musaka bari karagaragaza impano z'abantu benshi so turakokonesa igikorwa yakoze turagushimira kandi Imana ishishikare kubagura uburongozi bwa Rox TV Imana ishishikare kwa ibindi byumviro byinshi jewe no kuri kuganje ndabakunda cyane muri umugisha cyane ku gihugu muri umugisha cyane ku isi ibaze nk'ubu umuntu azora bakina kiganiro tumusangije umunezero muhira kubera kamera yawe kubera micro yawe kubera ikibanza cyawe wamaye nk'icyaramo so mwumve ko mutocika intege no kuri turabakunda mwarahizagiwe cyane so bakuzi ba Rox TV turabashimiye cyane yarindana Naomi na Mr. Shine inyuma kamera yari director Chris. Thank you, goodbye, ciao ciao.